Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nk'akaze ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe kaze. Ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwo munsi wa mbere w'ino ndwi w'igenekerezo ry'icumi n'umunani z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nguhe mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'u Buganda, igihugu ca Kenya n'igihugu ca Tanzania, mwese ndabahaye kaze ndabakengurukiye cane. Ndetse namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi mu bindi bihugu bigize umugabane wa Afurika, mu bigize umugabane wa Buraya, mu bigize umugabane wa Amerika, mu bigize umugabane wa Aziya ndetse n'abari muri Australia, mwese ndabahaye kaze ntanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibagezako amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye, nko mu gisata c'umutekano, mu gisata ca politike, mu gisata c'agateka kazina muntu, mu gisata c'ubutunzi, mu gisata c'ubuvuzi, mu gisata c'indero, mu gisata c'inkino, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Irayagukusanyiriza hama ikayagushikiriza yose uko yakabaye, kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo, nawe nyene ukabikurikira vyose uko vyakabaye aho wibereye umwanya ku mwanya. Ano makuru hari bubashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe kuri uyu w'Imana w'igenekerezo ry'icumi n'indwi Nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu, yafashe urugendo yerekeza i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko tubisanga mu itangazo ry'umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, Rosine Gatoni akaba yaragiye kwitabira inama ya bose ya ONU igira 78. Mwomenya kandi ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari amaze iminsi mu gihugu ca Cuba, aho yari yitavye inama igira 77 y'ibihugu biri mu nzira y'amajambere. Nayo kandi ntunyemerere mbandanye ano makuru nkugeza ko iyi nkuru itari nziza inateye agashavu. Mu ntara ya Rutana amezi 4 araheze inyuma y'iyicwa rya Jean Claude Niyongabo wo muri Seneri Igatara, aho umuryango wiwe uriko usaba ubutungane. Jean Claude Niyongabo yoba yarishwe n'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD. Parake ya Rutana yaranse kugurura dosiye kubikekwa ko ubwo bubisha. Abo mu muryango wa Jean Claude Niyongabo bituye parake ya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Umushikirizamanza yoba yaranse kugurura iyi dosiye, agasigura ko hamwe iyo dosiye yokugururwa abo mu muryango wiwe bohakwa kwicwa nabo. Uwo yishwe ni umunywanyi w'umugambwe Seneri, yoba yaragandaguwe n'imbonerakure zirongowe n'umukuru wa zone Muzye Batazira Desire, aherekejwe n'uwurongoye imbonerakure muri zone Muzye ariwe yitwa Edouard Nkezimana Hatazirwa Biduda. Inyamiramabi yatohoje kuri iyo dosiye yoba yaraciye yimurirwa muri komisariya y'igipolisi muri Mpinga Kayove muri iyo ntara nyene, aho bitegetswe n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD mu ntara ariwe yitwa Sylvain Nzikoruriho kugira ngo amatohoza azimangane. Umuryango ukaba ubandanya usaba ko ubutungane bwokora ku wabo yishwe. Jean Claude Niyongabo yishwe mw'ijoro buca umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye agendera iyo ntara, yicwa n'imbonerakure zariko zirakizura kubw'amasoko aho Igatara. Kuva haba ubwo bwicanyi abandi bantu babiri boba barishwe nabo nyene bikekwa, ariko ntibigeze bakurikiranwa n'ubutungane. Nayo kandi mu gihugu c'u Burundi igiciro c'ifumbire y'ikizungu cadugijwe. Leta y'u Burundi yadugije igiciro c'umwavu w'ikizungu. Ni vyashikirijwe n'umushikiranganji w'uburimyi mu kiganiro n'abamenyeshamakuru co kuri uwu wa kane ku wa 14 Nyakanga guheze. Santus Niragira yaranatomoye ko ihinguriro FOMI hatangorane rifise mu bijanye no gushikiriza umwavu abanyagihugu, kandi ko uwo mwavu uzoboneka ku gihe. Nubwo biruko ariko mu ndwi iheze umuyobozi mukuru wa FOMI yari yemeje ko bafise ingorane z'ubuhinga kugira ngo bashobore gukora ifumbire ikwiye kandi ku mwanya. Kubw'umushikiranganji Santus Niragira, abarimyi bategerezwa kwisunga ibiciro bishasha vy'ifumbire y'ikizungu. Umufuko w'ibiro 25 wa ire uzogurwa ibihumbi 91,965 mu mafaranga y'amarundi.
leta ikazotanga ibihumbi 58,965. Umurimyi nawe nyene hatange ibihumbi 33 vy'amarundi asigaye. Umufuko w'ibiro 25 wa fomi bagara ukazogurwa ibihumbi 77,473 y'amarundi. Muri ayo leta ikazoriha ibihumbi 49,473, umurimyi arihe ibihumbi 28. Imifuko ibiri y'ishwagara izogurwa ibihumbi 19 vy'amarundi. Ibihumbi 14 hakazorihwa na leta. Umurimyi we hakazoriha ibihumbi 5 nk'uko vyatomowe n'umushikiranganji. Umushikiranganji yemeje kandi ko igikorwa co gutanga ifumbire ku ngurane kizobandanya. Ku kibazo co kumenya nimba hatazoba ugucererwa, Santus Niragira yarahumurije aho amenyesha ko ihinguriro FOMI rizoshikana umwavu ku mwanya. Ku bw'amasoko ya SOS Media Burundi, bamwe mu barimyi ntibararonswa ifumbire yo mu mwaka uheze. Kuri ico umushikiranganji yemeye ko ico kibazo kizotora umuti vuba. Nayo ku bijanye n'ifumbire yemewe n'Uburusiya, Santus Niragira asa n'uwuvuga ko ata makuru yayo azi neza. Iyo ngabire iheruka kwemerwa, uko akaba ariko yamenyesheje mu gihe iyo ngabire yatanzwe haraheze umwaka urenga. Nayo mu yandi makuru kandi nuko muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke hari inzu zirenga 200 zasituwe n'imvura y'igihuhusi. Inzu 220 n'ibirasi 7 vy'amashure vyarasidutse. Amahegitari menshi y'imirima nayo harononekara. Ivyo nivyo vyononywe n'imvura y'igihuhusi ivanze n'urubura kuri uwa kabiri n'uwa gatatu Nyakanga ku mitumba ya Masango ndetse na Kibati muri zone Masango muri komine Bukinanyana y'intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi. Mu ntwaro muri iyo komine basaba abagira neza gufasha abanyagihugu bahuye n'ivyago. Kubw'intwaro ku rwego rwo hasi ku bucimbiri bwa Nyamirambo ndetse na Gakomero, amazu 98, ibirasi 7 vy'amashure n'imirima myinshi y'ibiterwa nivyo vyononekaye, co kimwe no ku mitumba ya Burimbi ndetse na Kibati aho amazu 122 yononekaye. Kubw'iryo soko nyene abanyagihugu bahuye n'ivyo vyago bari mu mwiheburo udasanzwe kubera kubura uburaro. Ubu kubw'uwajejwe intwaro imiryango yakozweko irara hanze. Abo bahuye n'ivyago basaba imfashanyo yihuta kugira ibafashe kuko batagira ico bafungura bivanye n'iyo mvura yononye imirima yose. Intwaro muri komine iremeza ayo makuru ikanatomora ko iyandikwa ryatanguye kugira ngo hamenyekane abakeneye gufashwa. Indongozi muri komine zimenyesha ko zigiye kurondera abashobora gufasha kugira ngo bafashe vyihuta kuko ku bwabo ikomine yonyene ntiyobisohokamwo. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko mu Rwanda mw'ikambi haye indaro impunzi i Mahama hariko haravugwa icikagurika ry'isubiza ry'ububiko bw'umwuka wo guteka. Impunzi zo mw'ikambi ya Mahama mu Rwanda ziriyamiriza icikagurika ry'ububiko bw'umwuka wo guteka. Bavuga ko hari ugucererwa n'imiburiburi amahinga 2 buri kwezi, ibituma ubukene bwibonekeza mu miryango y'impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo bwiyongera. Basaba ko hashirwaho ibituro vyo gutanga umwuka aho kuba hari kimwe gikora ubu. Muri iyi ndwi impunzi zo mw'ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda ziriko zirahabwa imfashanyo y'umwuka wo gucana watanzwe mu kwezi k'umunani guheze. Birababaje ni nk'uko kuva mu mpera z'ukwa munani gushika ubu ntaco gucana twigeze turonka. Ivyo bituma rimwe na rimwe turara ataco dufunguye kubera kubura umwuka wo gucana. Uko akaba ariko impunzi z'Abarundi zivuga. Mu ntara y'ubuseruko ahari iyo kambi abajejwe amashamba barakara cane iyo babonye abicira ibiti vyo mw'ishamba vyoshobora gucanwa. Impunzi ifatanywe inkwi zo gucana irapfungwa, nta n'umwe aja mw'ishamba kuronderayo inkwi. Uko akaba ariko bagaragaza umubabaro. Mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo, zimwe mu mpunzi zikoresha ibishishwa vy'amavoka, impuzu zaheze, amabuye canke ico cose coshusha inkono. Uko akaba ariko izo mpunzi zimenyesha. Izo ngorane z'icikagurika ry'ububiko bw'umwuka wo gucana zibonekeza kuva mu ntango z'ugu mwaka. Ikirindiro kimwe co gutanga uwo mwuka nico gikora gusa. Izo mpunzi zikaba zisaba ko hugururwa ibirindiro vyinshi. Kubw'abakozi ba HCR ico kibazo kirashobora kuzotora umuti vuba. Hari uwundi mugwizatunga yatsindiye isoko kandi ibikorwa vyo gushinga no kwugurura ikindi kirindiro biriko birakorwa mu gisagara ca 11 zone Mahama ya kabiri.
gutyo bizoshoboka ko hagabanurwa imirongo n'umuzigo ugabanirizwe impunzi zitagira ukundi ziteka. Uko akaba ariko ahumuriza impunzi ziranezerewe ariko ntiziremera neza. Reka turindire turabe. Nivyo ko ibikorwa vyo gushinga ivyuma biri hafi yo guhera, ariko turacafise amakenga. Binugwanugwa ko HCR ishobora kuzoduha amafaranga kugira ngo twigurire ayo macupa y'umwuka twebwe nyene kuri abo badandaza. Aho turazi ko impunzi zizoca zikoresha ibindi ayo mafaranga kuko ubukene ari bwinshi ngaha. Ni vyiza ko abazoba batanga uwo mwuka bakora ibishoboka byose kugira ngo ntibadute mu makosha. Uko akaba ariko abarundi babibona. Izo mpunzi zikaba zisaba HCR, PAM ndetse n'ubushikiranganji bujejwe kubafasha MINEMA kuduza urugero rw'imfashanyo mu bifungurwa n'amahera kuko ibiciro ku isoko vyaraduze cane, hamwe vyigwiza na kabiri mbere na gatatu ku bifungurwa bimwe bimwe vyankenerwa. Ikigo c'igihugu c'u Rwanda kijejwe iterambere RDB caheruka gutangaza ko iduga ry'ibiciro mu gihugu rishobora gutuma haba ingorane ku banyagihugu bafashwa. Impunzi ni nazo zibona ku rutonde rwa mbere rw'ababangamiwe. Ikambi ya Mahama ikaba iguma yaguka cane kandi vyihuse kuko ibandanya yakira abanyekongo bahunga bavuye muri Nord Kivu. Ibisigura ko hategerezwa kuba abafasha benshi bari bavyanse kuva mu ntango zitahukanwa mu bushake bw'abarundi mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ubu iyo kambi y'impunzi ikaba ihaye indaro impunzi zirenga abantu ibihumbi 55 bagizwe ahanini n'impunzi z'abarundi.